na sheri wanje nkunda nemera ntamenye ko hariho nakandi gahungu je kariko karanyiruka inyuma kanzana ku buntu bw'ubuntu zenye kubujama nka ariko kugira umutima w'ikigongwe erega arara hanze muri kino gihe umviriza je umutima w'ikigongwe narawuciye ubu nawe nibiki uwe kumubonye arengana ntusha kumenya ubusukwa bwose bite dad meze neza cyo nshakira iki meze neza dad nagutumye ntangiye imviriza nakubwira none ko cenga aho utandamukije bisigurika kandi ntusha kuvuga ko utanzi shana mva ni makancenga aho ndakuramutse rege je nawe turazina je ni nzira ndiko ndarengana bigiye gukomera twari tuzi nibitoye bigiye ko je nagukunda ariko shani bite ibi bya kamera nibi uyu nuwahe umutipe mufani ibi bya kamera nibi none nagenda hariya mufani kishani umutipe mufani bakunzi ba Inyishu Media bakunze kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube ndabahaye mwiriwe na bwake bivanye naho muherereye imbere ya kamera ni jewe Jessica Melo inyuma ya kamera hari kuze Jean rero no munsi nkuko mwatubonye mu kiganiro giheze ndi kumwe na Thomas harabaye umukobwa arengana ku hagati ebana aratucamo kubunye ariko mbona Mr Romantic aragiye mufukamiye kugira turabe ebana mbona byari ibintu bya romantic ujya mu type zigenda mutinya sana muri no miss kubana ariko rero no munsi ninagerageje kurondera ujya mukobwa kugira tuyage kugira tumwumve kamakuru amwamwe kuri Thomas kuko niwa muzi cyane kudusumba nkuko twagiye turabibona rero ninagerageje kumuronka have ndamuramutse yongera tubari n'akazina kiyo ni sawa dada ni sawa meze neza ndashima akazina kawe ni gute akazina shani Neko mengo ufise amafyeri menshi cyane mu kuvuga we na Mr Romantic murabebezanya sana kubera iki romantic none se kwibebeza ndoma Jimba ufise amafyeri menshi cyane nta mukobwa bara amafyeri nawe urabizi nibyo byiwacu na mukobwa bara amafyeri hama Mr Romantic we na Mr Romantic ko nababonye muri kumwe mufitani bucutu ubucuti romantic ninde kwanza ujya mu type Thomas ubwanwa ukuburebu Chenzi batuma benshi Mr Romantic Thoma musi twaturenganye kubunye ndiko ndakorana nawe ikiganiro araza aragufukamira Cyena bucuti dufitane n'ujya ayi ariko nabona muyaga nyene nk'abantu muzinanye ukuntu tuzinanye gute none ubona ko mwantangire mu nzira sinenda biteguriye nako ndarengana nako ndigira ku isoko mbona munguyeko cyane birebere tuzinanye n'ujya ayi hamushobona Mr Romantic araje kugufukamira kumfukamira sindi mana bafukamira ariko byaragaragaye bigaragara gute byaragaragaye ku mafoto we agufukamiye umwiyaka mega ntimuhuza ahubwo byo nabonye nyene amfukamira ndimana yiwe Oya, Imana rero mu gihe ntari Imana ntibikene ko amfukamira. Kandi je bijya nivyo mpabura ngo umuhungu ngo yamfukamiye. Wapi? None niyihe mpamvu none biba yatumye wewe ujya muhungu aza kugufukamira. Hari abahungu benshi barengana ariko badafukamira abantu. Bijya nivyo sha. Urumva kumfukamira je bijya mbona nta nyungu nimwe je ndayibonamo. Ko ntaco bimaze kandi nubwo yabigize. Sinzi icyo ari ariko araprofita. Nijewe nta bugenzi nta bucuti dufitaniye n'urujya kandi sindamukeneye sindamushaka gusa yamakurondera kundondera none ndondera erega ntibisigura yuko umuntu wese akurondeye aca kuronka oya gusa aragerageza mu kukurondera nyene agashika ukamubona none ashitse none abakurondera bose niko ucu biyegereza canke baca abagenzi bawe rero mu gihe ndondeye rero bwari muri make ushaka kuvuga ko Mr Romantic bwari ubusazi Umusazi biramusha ariko we nabonye ufise ishavu rirenze uramusitse ko n'amazi none ishavu no ribura gahungu nkakajya kagoma kanyiruka inyuma bijya ngo nibiki yarabuze abandi bakobwa biruka inyuma aje kurunda jewe jo mama rero akurara majoro imisi yose akurara majoro akuronda biramusha arara majoro areke nje bigana cyo bimbwiye urumva kandi je noneho nkakajya aye mbona kariko karatumwanya kuri jewe ariko uri inkumi ntabwo urarongorwa mbe hajya urafise umugabo ho
mugabo canke nyene wirondera abo ku munsi nyene ya mugabo nta mfise mugabo je ndi mu rukundo uri mu rukundo none wamugaragarije ne Mr Romantic ukamwereka uwo ukundana nawe akakuvinya unkundana nawe arahari ariko na Mr Romantic apana kajya kantuze ka Thoma canke twogendana kajya kameze kurya sye ariko shani je burya icatumye nza ngaha anye ndakurondera nuko je nari mfise amakuru nakoze n'umugige maraho Thoma yateye inda amakuru ya Thoma kandi uwo mwana w'umwigeme yaramaze iminsi 3 atarara mu rugo baramwirukanye Thoma yamuteye inda aramwihakana Thoma atera inda Thoma umukobwa no he umukobwa yitwa Sandrine nyene ahaba nyene singombwa nyene ucu hamenya gusa afise ikibazo gikomeye Thoma yateye inda nico gituma yagize imisanyiruka ko yiruka inyuma yanje kumbe nanje ashaka kunkora ibintu nk'ivyo ashaka nanje ko nzandara mwibarabara nk'umukobwa nacire birarura iwanje suko none wewe nainzi wewe musanzwe mukundana basi kugira ico kibazo Thoma ari afise ukimukemuriye none kajya ubura ko kundana nandi na jewe jewe mama ndibonera jewe bana nogendana nk'agahungu nkakajya kambarana nabi gasana nabi sye jewe mama ndibonera ngendana n'abantu bari hayi urumva bashushe ariko Thoma bafise mu mutwe afise hakiri apana nkakajya ayi no kajya ubura ko maririke nka jewe ariko wewe wodufasha Thoma naho bimeze uko onye ukamwegera ukamubarira akagenda akamutunganiza ujya mukobwa afise ijya mbana jewe ivyo byatuma ntibindeba urumva ntibindeba kandi nivyo byo mukobwa wiwe jewe ntibindeba urumva nagenda rebane n'uwo mukobwa nyene ateye inda kandi ndakwihanije sivyo ugenda wihanize Thoma n'uyundi musi sinshaka ko azosubira kunegera mu nzira ambwira ngo je ngo nkunda nkande jewe Thoma muri no minsi amaze igihe ataboneka abambonye no gukwepa gusa ahubwo we nawe niwe no twogira umutego mana umviriza ndabibujije bimwe na Thoma urumva ivyo byo kungira umutego ngo mumutegere kuri jewe je sishaka kubona na Thoma amasoko yandi urumva ntawe nkene kubona kandi na wewe nanje rero ntushaka no kumbona nawe none birakenewe je ko mfise uwo nkunda ntuze ngibona ivyo byabateranye ndaje ivyo ntibindeba urumva sinshaka no kuvyima amatwi wanje kandi deja na Thoma ivyo byatoma byuko yateye inda simva ntibikenewe ko nije no bimenya kuko iyaba bikenewe kubimbwira urumva nuko nayikuba nkunda Thoma nanje Thoma sindamukunda afise uwanje none we ntakuntu woshiki wabo na Thoma basi ukababarira ico kibazo shiki wabo kugirana erega ni buhaza aho shiti wabo no ndamukunda no ndamufitiye n'impuhwe Thoma rero urumva ntumukunda ntawe nkene mana sindamukunda nakanu nkaka ariko wa munsi bimenga yavuga ko wamuririye vyinshi none kubijya yasamye umuntu arabijya nyene uri muri babandi agoswe ntaburo none agoswe nyene biraribwa ivy'indangare biraribwa nari ivy'indangare rero Thoma yaraje bajevye uramwereka umuji rega wa mudemu ntiyoroshe mbe none ngaho bana nande nyene ngaho muri n'umugabo cyane rega natwe turashaka tuze tutahe ashaka mu ntahire umugabo wanje urumva rero ya erega shani vyamushikiye Sandra nawe vyoshobora kugushikira kuri Thoma jewe ntivyonshikira icambere mfise umuhungu twemerana urumva ankunda nanje nkamukunda antetesha nanje nkamutetesha urumva rero sinumva ivyo byashikiye wo Sandra ko je vyonshikira uramubebeza murumva mu maki none gukunda n'abantu bari hayi abantu nyene bafise mu mutwe kandi bameze neza ariko je ndabona shani boja mu mubiri w'umuntu basi ukamufasha ukagira ubuntu ukamufasha uwo mukobwa ndamufashike tumutelefone basi ndomusamariya w'imbabazi rero nje kugirira imbabazi abandi bantu jewe rero je ndabona cameraman twogenda kabisa kuko basi umunsi nzomubona basi nzomuzane basi muyage ubona nde Sandra tuyage ibiki mu bihagi ca Thoma mubarire Thoma kuveko hama mutore sana baragenda hariya bahuri hariya aye babivugane jewe sishaka kuvyinjiramwe ivyabo urumva
na sheri wanje nkunda nemera ntamenye ko hariho nakandi gahungu je kariko karanyiruka inyuma kanzana ku buntu bw'ubuntu zenye kubujama nka ariko kugira umutima w'ikigongwe erega arara hanze muri kino gihe umviriza je umutima w'ikigongwe narawuciye ntawo ngira warumubiriza Hai warumubiriza cenje ndabona ahubwo nzomuzane ngaha basi umuhindaro mu bantu ndamuhindaro n'umwana wanje navyaye abakobwa muri kino gihe ntawe nkeneye abakobwa muri kino gihe niwe wagwikwegeye